Turabahaye ikaze muri burakeye kuri uyu wa mbere aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu gihugu hagati i Bujumbura ndetse no mu makungu. Morning Burundi. Uburundi burakeye. Amakuru yacu tukaba tugiye kuyatangurira hariya mu ntara ya Mwaro ku mugwa mukuru wa komine Nyabihanga. Umuyaga nkuba wari warabuze biturutse ku cuma kiwuhingura kikanawukwiragiza transformateur cyari cyaragize ikibazo. Kuri uyu wa munani Nzero ibihumbi 2025 abenegihugu barakengurukira ishirahamwe yazindutse ry'abaronkeje ikindi cyuma. Angeline Ndyaishimiye yarumanije imyaka 49 amaze ku isi. Bashimira cyane harimo umufasha wiwe Ndyaishimiye, umukuru w'igihugu ciza cy'u Burundi. Amajambo yakoresheje mu kumushimira: ni wowe urukundo rwanje, ni wowe urutere rwanje, inyegamo yanje, ni wowe muco umurikira, ukubira iruhande yanje, urukundo rwawe rudatezuka, n'ukwiyemeza kwawe gukorera Burundi n'icubahiro n'umutima nk'uwo ni isoko y'inkomezi kuri jewe. Angeline Ndyaishimiye yakomeje agira ati: umunsi wose unyura iruhande yawe ari umuhezagiro utagira uko ungana n'umunezero. Umutambukanyi umukuru w'igihugu akaba yashimiye Imana ndetse n'inshuti n'abagenzi bamuhora hafi. Bamwe mu banyeshuri ba kaminuza y'u Burundi bahagarika kwiga ku bw'ubushake bwabo barasaba ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo indero kubaronsa inyishu y'ibyo basavye byo kwemererwa kubandanya kwiga reintegration. Kuko mu mwaka w'ishure watanguye kandi urenzye hari kuwa 28 Munyonyo 2024 kuri bamwe no kuwa 4 Kigarama 2024 ku bandi. Bamwe muri bo basavye reintegration bararonkejwe inyishu, abandi ntibarazironka bakabona ko bariko baracegwa bazosanga ivyigwa bigeze kure. Babajije muri service académique bababwiye ko atabibanza uyu mwaka vyatanzwe vy'abagaruka kwiga, ahubwo ko ico kibazo kigeze mu bushikiranganji bw'indero kiriko kirigwa. Sada Nahimana yari atwaye ikibanza ca mbere ku nshuro ya kabiri Miss Tarengindwi. Uwo mwigeme Sada Nahimana aronse ubushimwe bubiri kubona yari mu mugwi bakina ari babiri ubaye uwa mbere muri Women 35 tennis in Nairobi. Kuri uno wa 11 Nzero 2025 Sada Nahimana yagiye hamwe n'umwigeme wo muri Kenya Angela Okutoyi barashobora gutsinda iryo higanwa. Ako ni kari agashime ka mbere aronse muri iryo higanwa ririko rirabera i Nairobi. Sada Nahimana ari kumwe n'Umuyapani Nino Okuwaki barashoboye guheza ari abambere batsinze amaseti 2-0. Morning Burundi. Uburundi burakeye.